Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Umukuru w'inama nshingamateka ari hehe? Daniel Gerard Ndabirabe amakuru amuvugaho ntahumuriza, aramaze hafi indwi zibiri atari mu gihugu c'u Burundi, hakaba hari amakuru avuga ko ashobora kuba yarahunze igihugu c'u Burundi agahungira mu gihugu c'u Burusiya, aho amakuru adushikira avuga ko yahenze bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, bikaba byarahise bishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye agahita ategura ikintu gikomeye cyane, nawe akabimenya hakiri kare agahitamo guhunga igihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru atuza kubabwira byinshi birebana n'ibiriko biramuvugwaho, ndetse n'amakuru avuga ko yaba yarahungiye mu gihugu c'u Burusiya ahunze Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ko Dr Tade Ndikumana niwe agiye kurongora ibiro bya Angeline Ndayishimiye, asubiriye Dr Jean Bosco Ngirukishaka. Izi mpinduka zikaba zikozwe kubera impamvu imwe rudende, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ikibazo gikomeye cyane cy'uko umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ariko arakora amakosa akomeye cyane akifata nk'umukuru w'igihugu, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gukora impinduka zihambaye kugira ngo arebe ko yakongera gusubiza ibintu ku murongo. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Byose nyine twibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Dr Tade Ndikumana niwe agiye kurongora ibiro bya Angeline Ndayishimiye, asubiriye Dr Jean Bosco Ngirukishaka. Kuva Burundi bwikukiye, Angeline Ndayishimiye niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi wenyine yahawe ibiro, abakozi n'amafaranga y'igihugu akoresha. Itegeko rya Perezida Ndayishimiye ryo muri Kigarama 2021 niryo ryashinze ibiro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere UPD Burundi. OPDD Burundi ifatwa nka bimwe mu bisata bigize ibiro by'umukuru w'igihugu. Ibyo biro bitwagwa n'uwo bita Secretariat Executive, umunyamabanga nshingwabikorwa afise igihagararo c'abashikiranganje. Dr Jean Bosco Ngirukishaka niweho yahora arongoye OPDD Burundi kuva muri 2022. Guhera uno munsi Dr Ngirukishaka yakuwe muri iyo mabanga asubirizwa na Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushiranganje w'amagara y'abantu, mu nyuma aba umushiranganje w'abakozi ba leta. Tade Ndikumana ni umwe mu bashiranganje bari batonye mu mpera y'ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ari mu bashiranganje batanu gusa ba Nkurunziza babandanije no muri leta mbyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri Nyakanga 2022 Tade Ndikumana yarakuwe muri leta inyuma y'ikomborwa ry'umushiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Tade Ndikumana na Jean Bosco Ngirukishaka bafatwa nk'abazigirwa bakomeye ba Angeline Ndayishimiye, basanzwe barakoranye igihe kitari gito. Jean Bosco Ngirukishaka yari umwunganizi w'umushiranganje Tade Ndikumana. Igihe cabo mu bushiranganje bw'amagara y'abantu cavuzwemwo kurya ibiturire mu gutanga akazi muri ubwo bushiranganje n'ayandi manyanga akomeye cyane, harimo kuri urudandaza rw'ubuyayuramutwe bakoranye n'abatwara ishirahamwe Pona. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko Tade Ndikumana yahemukiye u Burundi igihe hatera ikiza ca coronavirus.
yaranyegeje ibitigiri by'abahitanywe n'iyo ndwara, ashimangira imvugo y'ububeshi bw'intwaro ya Nkurunziza avuga ko ikirere c'u Burundi giheraheze ku buryo coronavirusi itashobora kwinjira mu Burundi. Dr Tade Ndikumana avuga ko wenyine yagwaye iyo ndwara aja kwivuza muri Kenya, ariko agaruka kubesha abarundi. Haranakenewe umuco ku ikoreshwa ry'amafaranga yari agenewe kurwanya coronavirus, aho ni ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye, mu gihe Dr Tade Ndikumana yari umushikiranganji w'amagara y'abantu. Dr Tade Ndikumana afatwa nk'umwe mu bazi ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, naho we yari umushikiranganji ari mu bagumyabanga bagumye iruhande y'umukuru w'igihugu kuva yinjira ibitaro Natwe Turashoboye by'i Karusi gushika asandavye ku wa 8 kwezi kwa gatandatu 2020, aho benshi bavuga ko azi byinshi ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Bimeze bite ku mukuru w'inama nshingamateka, aho benshi batazi aho ari ubu ngubu, ariko akaba ari amakuru avuga ko ari mu Burusiya kandi ko yagiye atariko arumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Indwi zibiri ziraheze Daniel Geras Ndabirabe ataboneka mu bikorwa by'inama nshingamateka. Ku mbuga zose z'inama nshingamateka Geras Ndabirabe yabonetse irya nyuma ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatanu 2024. Abarongoye inama bose nabagiye baza inyuma yiwe kuva ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024. Ibikorwa by'inama ya bose birongorwa n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana. Abashingamateka twabajije bavuga ko nabo nyene batangaye babonye ibikorwa birongowe na Honorable Sabine Ntakarutimana. Bamwe bavuga ko Daniel Geras Ndabirabe yoba amaze indwi zibiri mu Burusiya mu rugendo rw'ibanga. Abashingamateka ntibamenyeshejwe urwo rugendo, mu gihe abandi bemeza ko yaba yarabaye ahunze umukuru w'igihugu kubera injyane zikomeye cyane ziri hagati y'uwo umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ubundi iyo umukuru w'inama nshingamateka asohotse Burundi biramenyeshwa abarundi, haba ku mbuga ngurukana bumenyi z'inama nshingamateka, haba mu bimenyesha makuru by'igihugu. Igitangaje ni ingene ubu Geras Ndabirabe yahisemwo kugenda mw'ibanga. Imbuga zose zahoze zitanga amakuru yiwe ntaco zigeze zitangaza, n'imbuga z'ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya ntaco zigeze zivuga. Aha rero ibibazo bica biba byinshi. Geras Daniel Ndabirabe yoba ari mu rugendo rwiwe rusanzwe canke ari mu rugendo rw'akazi? Yoba agwaye akaba yagiye kwivuza? Yoba yagiye gukora amasezerano anyegeje ku buryo abatwara Uburundi badashaka ko bivugwa? Yaba yarahunze koko nk'uko bamwe n'abandi bariko barabivuga kubera amakosa yakoze ahenda Perezida Evariste Ndayishimiye? Umukuru w'inama nshingamateka si umuntu asanzwe, niwe mutegetsi agira kabiri mu Burundi. Yagize igishikira Perezida Ndayishimiye gituma atabandanya amabanga, apfuye atanze imihoho abogojwe. Daniel Geras Ndabirabe niwe yaca amusubirira ako kanya nyine. Niyo mpamvu adashobora kunyika indwi zibiri ata na kimwe kibwiwe abarundi. Muri Ntwarante 2024 Daniel Geras Ndabirabe asanzwe yaramaze indwi mu Burusiya, aho yari yagiye gukurikirana amatora y'umukuru w'ico gihugu. Iyi foto tubasangije niyo foto ya nyuma ya Geras Ndabirabe mu bikorwa by'inama nshingamateka kwa 7 ukwezi kwa gatanu 2024. Tuyikesha urubuga rw'inama nshingamateka, aho bamwe n'abandi bavuga ko Geras Ndabirabe kubera ikosa yakoze ryo guhenda umukuru w'igihugu ashobora kuba yaranahunze igihugu mu gihe nyine agiye atawe abwiye. Ayo makosa yakoze bamwe n'abandi ntago bayazi, ariko reka twongere tubibutse amakosa akomeye cyane Geras Ndabirabe yakoze ku buryo bamwe n'abandi basaba ko n'ubundi yotanga imihoho. Ibi nyine bikaba biri mu byatumye ashobora kuba yarahunze igihugu c'u Burundi. Dr Jean Minani asaba Daniel Geras Ndabirabe gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'inama nshingamateka kubera amakosa yakoresheje umukuru w'igihugu. Nk'umwe bahoze barongoye inama nshingamateka y'u Burundi, muganga Yohani Minani yaromewe yumvise ingene inama nshingamateka yakoresheje umukuru w'igihugu amakosa akomeye mu igenwa ry'abagize ibiro bya CNDH. Ico kikaba mu byatumye CNDH itakaza stati A.
Mu kiganiro agahaze cyo kuwa 16 ukwezi kwa gatanu 2024, Dr Jean Minani yaringiye ko asaba ko umukuru w'inama nshingamateka atanga imihoho. Inama nshingamateka nayo igasubira gutora gushasha abagize umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Ikosa rikomeye rya Geras Ndabirabe ryatumye ashobora kuba yaranahunze igihugu. Ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere 2024, inama nshingamateka yaratoye abakomoseri 5 bashasha ba CNDH. Yongera itora ibiro bya CNDH bigizwe na Sister Vini Muraba umukuru w'umurwi, Anaclet Nzohabona nayo icegera c'umukuru w'umurwi, na Consolate Habonimana umunyamabanga w'umurwi. Ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 4 2023, itegeko rya Perezida Ndayishimiye ryagenye abagize CNDH nk'uko bemejwe n'inama nshingamateka, ariko riha abagize ibiro bitandukanye nabo inama nshingamateka yatoye. Ahari Consolate Habonimana, itegeko ry'umukuru w'igihugu ryahashize Anizia Mfatiyimana. Mu gihe c'amatora mu nama nshingamateka, abashingamateka bari bahaye Consolate amajwi 96, mu gihe Anizia bari bamuhaye ijwi rimwe. None uwo yaronse ijwi rimwe niwe yagenwe. Biratangaje kandi birateye ubwoba. Iryo ni ryo kosa rikomeye cyane umukuru w'inama nshingamateka Daniel Ndabirabe yakoreye Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yaramuhenze ku buryo bukomeye cyane, bituma CNDH itakaza stati A. Ibiro by'umukuru w'igihugu byaba ari byo byahinduye ayo mazina. Amasoko yacu yemeza ko urutonde rw'abagize ibiro bya CNDH rwahinduriwe mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Perezida Ndayishimiye yashize umukono ku rutonde yarungikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Dr Jean Minani yahoze arongoye inama nshingamateka yumvise ibyo bintu yarumiwe, niko gusaba ko Daniel Geras Ndabirabe atanga imihoho mu kubona yarakoresheje umukuru w'igihugu ikosa rihambaye gutyo. Dr Jean Minani yagize ati: "Biratangaje kumva iryo bara ryarabaye. Nobyita ibara kuko nta na rimwe bishobora ko umukuru w'igihugu atera igikumu ku itegeko ritandukanye n'iryatowe n'inama nshingamateka. Iyo bibaye gutyo, iryo tegeko ntirishobora kwemerwa, ntiriba ari itegeko. Ni ukuvuga rero uwo murwi ntabwo ushobora kwemerwa ko ari umurwi wigenga. Si no mu makungu gusa, no mu Burundi ntabwo ari umurwi wigenga uraba agateka kazina muntu. Iyo umukuru w'igihugu akoresheje itegeko ridahari, igikorwa ateye ko umukono nta numwe acemera. Byokosorwa gute? Basubira inyuma bagasubira gutora. Ntibatora gusa umunyamabanga, batora uwo murwi wose, kuko nibatabikoresora uwo murwi nta jambo uzogira. Ibiro by'inama nshingamateka byarungikiye iryo tegeko umukuru w'igihugu byategerezwa kubogozwa byose, uhereye ku mukuru w'inama nshingamateka. Byagenze gute ngo izina ry'umunyamabanga wa CNDH rihindurwe? Amasoko yacu y'ibanga yagiriza Sister Vini Muraba n'umwe mu bakozi bo mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka ko aribo bumvikanye barahindura izina ry'umunyamabanga wa CNDH. Mu kiringo cahera, Consolate Habonimana yari icegera ca Sister Nimuraba. Hagati y'izo ndongozi za CNDH icuka cari kibi cane, kugeza aho Sister Nimuraba yandikira umukuru w'igihugu yagiriza Consolate Habonimana ko ari umuvugizi w'abatutsi bo muri CNDH. Naho Consolate Habonimana atasubiriye kwemezwa nk'icegera ca Vini Nimuraba, uwo mukuru wa CNDH yoba yarabandabaye cane kubona Consolate agarutse mu biro bya CNDH, mu gihe abagize ibiro bya CNDH basinya bose kugira amafaranga asohoke muri banki. Aho niho hoba haravuye ko Sister Nimuraba akora ibishoboka byose kugira Consolate Habonimana ntagaruke mu ibyo biro. Sister Vini Nimuraba n'uwo mukozi wo mu biro by'inama nshingamateka wabibwiye ko Consolate agumye muri ari umukomiseri wa CNDH agakurwa mu biro gusa ko atacu bitwaye. Niho bazoba barihendeye kubera ibyo bazoba barakoze bitandukanye n'ibyatowe n'abashingamateka. Gutyo bazoba bakoresheje ikosa umukuru w'inama nshingamateka nawe arikoreshe umukuru w'igihugu. Uyu nawe acasinya itegeko ritabaho. Mu nyuma bakwegeye CNDH yose itakaza
iteka ryayo mu makungu stati A. Jean Minani we avuga ko CNDH y'uno munsi idakwiriye kwemerwa mu byo ikora mu gihe yagenwe n'itegeko ritabaho. Daniel Giras Ndabirabe yoba nawe nyine yaguye mu byo atazi maze arungikira umukuru w'igihugu urutonde rutari rwo. Ico bikoze bino bintu birakeneye amatohoza nyayo gutyo wakoze ibara ahanwe. Birakenewe kandi ko n'irino kosa rikosorwa byihuta. Inama nshingamateka nisigure uko bino bintu byagenze, hanyuma isubire itore gushasha abagize CNDH. Ibi nibyo byarakwegeye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Ndabirabe akaba yarahisemo guhunga igihugu mu gihe icuka kitifashe neza kugira ngo nibiramuka bikunze azagaruke ataco abaye, ariko amakuru adushikira akavuga ko ibi nyine aribyo byahise bituma ahungira mu gihugu c'Uburusiya akagenda atanumwe amenyesheje. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya kari buze na ni makuru ahambaye cyane tuzaba turiko turabatohoreza, aho tuza kwibanda ku makuru ari kuvugwa mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.